Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi hagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ejo aho bukera abayisilamu bo kw'isi yose baratangura ukwezi kweranda kwa Ramadani. Urongoye inama nkuru y'abashe mu Burundi asaba abaruhirikiye mu idini rya Islamu gukomeza ubumwe no gusangira n'abandi muri iki gihe. Leta y'u Burundi nayo irasabwa guteza imbere igisata c'uburimyi mu Burundi kubera ngo ariyo nzira yo gutora umuti kwiduga ry'ibiciro vy'ibintu vyankenerwa. Urongoye ishirahamwe Parsem rikangurira abarundi guhindura ingendo yamenyesheje mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu kubu mu miryango havugwa inzara n'abana bagaheba amashure. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ry'ano makuru. Guheba amashure n'inzara mu miryango ni zimwe mu ngaruka ziriko ziribonekeza kubera iduga ry'igiciro c'ibintu vyankenerwa n'ikena ry'igitoro mu Burundi muri kino gihe. Urongoye ishirahamwe Parsem rikangurira abarundi guhindura ingendo akaba yabimenyesheje kuri uyu wa gatatu mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Akaba yavuze ko bikigoye ko umwimbu wongerekana mu gihugu nanarirya hagikorwa uburimyi bwa kera. Agasaba leta ko yoteza imbere ico gisata igatora n'umuti w'iduga ry'ibiciro. Ikintu kibabaje rero nuko haduga ibiciro ibiribwa kandi arivyo bituma n'ibindi biduga cane. Burya izindi inflation handi urashobora gusanga ari ibindi mugabo aho iwacu n'ibiribwa les produits alimentaires nk'ibiharage ariko se kikubona vyarashitse kwiduga ry'ibiciro vya 128 kwijana. Mukaba muzi akamaro k'ibiharage mu gihugu mu kugaburira abantu ni ibintu biteye ubwoba rero. Nico gituma twofisaba ko leta itovyirengagiza uko hari ikibazo. Maze uvuga ko uyu mwaka waheruka w'ibihumbi 2022 wawuhari uburimyi tukaba turi mu ngwane nk'izi hari ikibazo nta kwicara nta kwijajara ngo ibintu biriko biragenda ko turabona rimwe nk'abantu bo muri leta baraguma gutyo ukamenga ibintu biriko bigenda neza kandi atari ko bimeze. Ingaruka d'abord zisa zigaragaza inzara ishobora kubira ikirinjira mu miryango batagishobora gusuma abana bashobora guheba amashuri ama interna bavuga ngo n'amajana 9 ngo n'amafaranga amajana 9 ku munyeshuri ukabona ibiciro bigize abo baderetera ama interna doshobora kugaburira abanyeshuri ubwo nivyo koko bosora ngo bakaraba ama interna azobabayeho gute ama university ama prison. Leta byaratekanije uburyo bujanye n'ingene ibiciro vyaduze izoshobora kubagaburira abo bana bazoshobora kwiga hari ibibazo tubikwepa. Ikindi urumva wewe ntuzoja kugura impuzu ibirato ntuzoja kuraba ibinabire ntuzoja wahora wimwesha ntuzoja kwimwesha utariye uca usanga ibindi vyose domande igabanuka. Uburimyi gushika no munsi tuvugishanye ukuri buracara uburimyi bw'abarimyi bato bato bakenye usanga bari mu dutongo duto hafi inusu y'hegitare ku muryango musi y'inusu 30% bo nta n'amatongo bagira ugasanga n'utwo barimye nibijye baca baja kukwira mu miryango navyo ntibikibakwira ivyo barimye mu miryango ntibikibakwira batageza kuja mu masoko ugasanga umwimbu uja ku isoko ni musi ya 15% ugasanga nabajya barimo baja kuniganira ku masoko mu nyuma none bagiye kugaruka kuniganira ku masoko ninda bayabirimye byavuye bigo byo kwankaza abanyagihugu ibitegeza kuragwa na leta genda urabe hari amitwaragu bisatari bisa n'ivyahagaze nta bikihari. Umwavu fertilizant ikibazo ahanzeza kuhicara uwo mwavu none ni gute uwo mwavu ni gute nakwiye kuba evaluation ese uwo mwavu tuvuga ngo uhingurwa na ese umwavu urakwije vyangombwa vyose tegeza kuja kubibazo nka bene ivyo. Umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu uramenyesha ko amafungo y'ukwezi kweranda kwa Ramadan no mwaka azotangurana n'uyu wa kane. Mu itangazo ryasohowe n'uwo muryango kuri uyu wa gatatu
Shehe Hassan Nyamwera arongoye inama nkuru y'abashehe mu Burundi asaba abahurikiye mu idini rya Islam gukomeza ubumwe no gusangira n'abandi muri kino gihe. Umuryango w'Abisilamu mu Burundi Komibu uramenyesheje Abisilamu bose bo mu Burundi ko amafunguro y'ukwezi kweranda kuri Ramazani kuno mwaka atangurana n'ijoro ryo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 23 Muharram. Umuryango w'Abisilamu mu Burundi uhamagara Abisilamu bose bo mu Burundi kwakira kuno kwezi kweranda mu kwiyeza imbere y'Imana, mu kunga ubumwe, mu gusangira no gushira hamwe. Tukaba dusaba Imana yacu rurema itwakira amafunguro yacu, iduhe ukwihangana, itubabarire ibyaha byacu, ikomeze ukwemera kwacu, maze idufashe tubandanye dukora ibikorwa byiza. Amakuru twabateguriye harabandanya. Abigeme bafise imyaka iri hagati ya 18 na 25 bahamagarirwa kwiyandikisha mu ihiganwa rya Miss Burundi ry'umwaka w'ibihumbi 2023. Mu kwiyandikisha bikaba bitangurana n'itariki ya 22 kuno kwezi, bikazorangirana n'itariki 25 ukwezi kwa kane. Utwara umugwi ujeje gutegura iryo higanwa akamenyesha ko abo bigeme bazotogwa babanje gutanga ibisabwa mu kwiyandikisha ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Miss Burundi no ku agence ya Volcano hagati mu gihugu. Ibisabwa navyo akaba ari bikurikira: kuba uri umwigeme, kuba uri umurundikazi ukaba ufise n'ikarata karanga muntu, kuba ushobora kuvuga ikirundi n'igifaransa, kuba ufise imyaka iri hagati ya 18 na 25, kuba udafise munsi ya 1 na santimetero 65 no kuba utarenza 65, kuba utubatse atamwana ufise kandi utarigera ushinga urwawe, kuba ufise casier judiciaire yerekana yuko udakurikiranwa n'ubutungane. Ubushimwe butegekanijwe bukaba bugizwe n'ingendeshwa izohabwa Miss Burundi ariyo voiture Lactis nouveau modèle, amaritiro 480 y'ibitoro ku mwaka, umushahara w'ibihumbi 500 buri kwezi, assurance y'umuduga, kumukoreshereza mu gihe hagize ico uba kumurihira amashure, ibyo byose mu kiringo cy'umwaka. Janye n'amatariki makuru twomenyesha ukwiyandikisha bitangwa ino munsi itariki 22 Ntwarante, bikazohera itariki 25 Ndamukiza mwaka wa 2023. Ugushira habona abanditswe bizoba igenekerezo rya 30 Ndamukiza mwaka wa 2023. Demi final ikazoba itariki 20 Rusama mwaka wa 2023. Finale itegekanyijwe itariki 16 Ruheshi mwaka wa 2023. Hano makuru tuyasozerere mu ntara ya Rumonge, aho imvubu yari maze hafi amezi 2 ibahegereye imihana mu kidengeri c'amazi muri quartier Kanyenkoko ni mu gisagara ca Rumonge. Yapfuye mu gitondo cuno wa gatatu, yaguye mu kinogo cakira umucafu wo mu kazu ka sugumwe. Abakozi b'ikigo OBP n'abajejwe intwaro bakaba bagerageje kuyikurayo, ariko ntaco bashitse ko ntiyashoboye kurokoka. Abajejwe ikigo OBP bakaba basavye abanyagihugu babaho hantu kuhirinda kuko ngo hashobora kuba hariyo n'ibindi bikoko. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Inyuma y'umwanya utari muto, abakozi b'ikigo OBP kijejwe gukingira ibidukikije mu Rumonge bafadikanije n'intwaro n'igipolisi mu Rumonge bariko bagerageza gufasha iyo mvubu kuva muri ico kinogo bakoresheje gusuka y'umusenyi ngo bikunde iduge hafi gutyo ishobore kwikurayo. Ico gikoko cyahavuye gicurama mu mazi y'ico kinogo, kirabura ingene gisubira guhema, kiba kirapfuye. Bamwe cari giteye umutima uhagaze ko gishobora kwiha inkumbi kuko cyatembera mu mihana iri mu micungararo, abandi nabo kikaba carisha umuceri wabo bariruhutsa. Abari bagabishijwe ku mugoroba kuri uyu wa kabiri ko babwirizwa kuva muri ako karere bakimukira mu kigo Semina ahasanzwe habaye harakira bahuye n'imyuzurira y'ikiyaga Tanganyika, bavuga ko aragahengwe kuko batakivuye mu zabo.
abo cari kimaze iminsi kirishiriza imirima y'umuceri nabo nyene bavuga ko ari agahengwe. Ku bwa Obed Ntineshwa aserukira ikigo OBP mu ntara ya Rumonge, naho iyo mvubu yapfuye ako gace nako kwirinda, asigura ko iyo mvubu yaje ihahungira abariko barayirukako kuko hamaze guterwa n'amazi kandi ko hoba hariyo n'ingona. Gushika isaha 6 z'umurango wo kuri uyu wa gatatu muri OBP mu Rumonge bakaba bari bakirindiriye amategeko ava hejuru kucokozwa iyo mvubu yapfuye bari bamaze gukura muri ico kinogo. Arakoze mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Mu nyuma iyo mvubu bahavuye bayihamba babanje kwiturira, indongozi zikaba zasiguye ko ari mu ntumbero yo gukingira amagara y'abanyagihugu. Ni na hano amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi duciye tuyasozerera. Ndabashimiye mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira, ndabifuriza no kugira ibihe vyiza hiwanyu naho butaha.